Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Twiza uko watwemereye twikwande kizogenda neza kandi kizoga abantu beza. Turaseze ngo tumire bugira kandi. Turaseze ngo umote bwawe umotera imisozi ihanamiye kino gisagara ca Bujumbura. Turaseze ngo umote bwawe ugendagenda impande zose, ubwiza bwawe ugendagende, reka ubwiza n'imbabazi vy'Imana bibandanye gutumira ishengero kino gihugu c'u Burundi. Reka tubone ikanguro rivuye mu ivugabutumwa rya kino gikorane, abantu baze bagende batwaye imbaraga n'ubushobozi vy'Imana. Ni Pastor Jean Bosco Nzisabira, umwongere w'amashengero ya Beloved Church mu Burundi. Uyu munsi udasanzwe tumaze igihe turiko turavuga integuro zigikorane kizobera hano kwa Sebatutsi kuva itariki 12 gushika itariki 14 z'ukwezi kw'indwi. Uyu munsi rero twinjiye mu nteguro nyezina na karyo ko gusenga na karyo ko gutangura kubimenyesha mu buryo bwagutse, kandi twongera tubwira abanyagisagara ca Bujumbura ko wa mukozi w'Imana twari twiteze ari mu micungararo. Reka rero uwo ari we wese atangure kwitegura kwa mugikorane, kazobara kanya ko gusenga, kazobara kanya ko kumva ijambo ry'Imana, kazobara kanya ko guterurira mu gihugu cacu mu biganza vy'Imana, kazobara kanya ko kwiyuzuza n'Imana. Turagomba ngo muri iki gikorane haze habemwo ubwiza bw'Imana, ariko cyane cyane haze habe uguhishurirwa Imana mu buryo budasanzwe. Nkuko twabivuze, umukozi w'Imana Imana itugabiye muri iki gikorane no mukozi Imana ikoresha agasengera abantu bagakira bakabohoka. Kumbura babikurikiranye barabibonye, tuvuye Ingozi twari mu gikorane kuva itariki 28 gushika itariki 30, ibitangaza kumiza vyarakoretse, kandi abantu ibihumbi vyinshi barasubiye kwiyuzuza n'Imana, barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ndatumiye rero abanyagisagara n'abahakikuje Kabezi, Kanyosha, Buhonga, Gatumba, Muzinda, eka n'abava kure nabo nyene turabatumiye muri kikorane kizobera hano ku kibuga kwa Sebatutsi muri komine Muha kuva itariki 12 gushika itariki 14 muri uko kwezi kw'indwi twamaze kwinjiramwo. Turabakunda kandi turabahezagiye mu izina rya Yesu. Yego Pastor, mugereranije ingene muri ko mutumira n'ingene mwatumiye hari haruguru, urabona ko umwimbu womera gutenga hano i Bujumbura. Turabona ingufu zirasanzwe nkuko mwabibonye, haje isinzi ry'abakozi b'Imana bavuye mu mashengero atandukanye ariko arafasha mu nteguro z'igikorane. Nta nkeka rero kuri iki kibuga hazoba hari isinzi ry'abantu. Turavyumva abantu bavyiteguriye, amakuru dufise mu makartier abantu bariko baragira bati sitwe tuzobona harageze. Rero inkoko niyo ngoma, ntihagire uzosiba canke ngo aceregwe, ariko turazi ko iki gikorane kizitabwa n'abantu benshi, kandi nkuko twabimenyesheje tuzoba dufise n'abandi batumire abaririmbyi batandukanye, ariko tuvuge babiri gusa. Umuririmbyi ava mu gihugu ca Tanzania akundwa cyane muri iki gisagara, Boni Mwaitege, nawe nyene azoba ari kumwe natwe, ariko kandi tuzoba turi kumwe na nindi korale yakoze ibikorwa vyinshi, kandi na n'uyu munsi kiduhezagira korale Komeza Gusenga, nayo nyene izobirikira bica bicike. Murumva ko hazoba hari ubwiza bw'Imana mu buryo budasanzwe. Pastor, mwiteze iki muri iki gikorane haba kwishengero cyane ku gihugu? Ikintu ca mbere twiteze nkuko tumaze igihe tubivuga, murabizi igihugu cacu kiri mu rugamba rukomeye, mu rugamba rw'iterambere twerekeza mu ihangiro 2040 2060. Kugira ngo dushike kuri irya hangiro
turizera ko ijambo ry'Imana n'umushinga ukomeye kubera ko riza gutegura imitima. Turiteze rero ko hari imbuto nshasha y'ijambo ry'Imana izobibwa muri iki gikorane, imitima y'abarundi benshi bagategurika, gutyo tukaronka abarundi biteguye gukora bamaze kubibwa mu imbuto y'ijambo ry'Imana. Hari impinduka zidasanzwe zizobibwa, ariko nkuko twabivuze kandi maze igenda bivuga, Imana igihe yari mu muntu yamuremye ameze neza, iramukiza umubiri, imuha umubiri utagwaragurika, ikiramutuma kugira ngo akore. Turizigara rero ko Imana imaze kutugirira ubuntu izodukiza n'imibiri kugira ngo duce dutangura gukora ibikorwa tumeze neza tutagwaragurika. Bwa mbere na mbere twosubira gushimira nkuko twamaze kubikora amashengero y'Ingozi, benshi mu bamenyesha makuru niho mwari muri, mwarabonye amasinzi y'abantu abava ku birometero byinshi baza banezerewe baje mu gikorane, bacitabwe n'abantu benshi by'ukuri. Ariko kandi hano ni mu gisagara nivyo haba abantu benshi, turiteze ko ukwitaba mbere bazoba ari benshi kurusha kurya mwabibonye hariya mu gisagara c'Ingozi. Mwamaze no kubona ku mafishe atandukanye hano, mwabonye ko Beloved Church mufagikanije n'amashengero y'Ukristo akorera mu gisagara cya Bujumbura, abategura ibikorane cy'ubutumwa bwiza n'ibitangaza. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.